Amisi Karihungu yavuze ati harabidogera umugwi severe. Wewe yaciye adudurira ko ati boba ari abatutsi batwidogera. Ngira kubwire ko kuri iyi si uzoshingwa ubutumwa buhambaye bw'igihugu ntaronke abamwidogera, niyumvira yuko azoba afise ingorane ahubwo y'akazi ashinzwe, y'ubutumwa ashinzwe. Ubu butumwa dushinzwe si ubusanzwe, ni ubutumwa bugiye kugerageza gutohoza no kwerekana ivyanyegejwe imyaka irenga 48. Mpereye ngaho, utifuje ko biboneka canke uwo abifisemo uruhara ntiyonezerwa abona ko biriko birasohoka. Iryo nabivuze ntadidinganya. Ukuri nk'uku kutwereka abarundi bahekuwe kandi tuvuga tuti benshi bahekuwe bishwe ataco bazira. Ukuri nk'uku gusohotse ntikunezereye, kuko kuje gushira habona ivyamaze imyaka 48 mu binogo mu kuzimu. Iyo ni inyishu ya mbere. Inyishu ya kabiri, mu majambo umukuru w'umugwi severe ashikiriza n'abagenzanje, gushika uyu munsi muzokurikire n'abagenzanje mubakurikire, twebwe gushika uyu munsi tuvuga tuti hapfuye abarundi, kandi mu barundi twebwe turazi ko harimo abahutu, abatutsi n'abatwa. Aho kugira ngo durireko mu bapfa mu magume yashikiye Uburundi hari n'abanyamahanga bicwa bitiranijwe n'abarundi, uyu munsi rero mu nkundire mvuge ko severe ntimuyihe imvugo itaragera gushikako. Uyu munsi kwe tuvuga yuko tuzatora abarundi batawe mu binogo. Kwa gutohoza kuri mwibwirizwa niko kuzotubwira mbega Misigaro yavuye Imarangara, Disimasi yavuye mu Giheta, Barukinamo yavuye Imugera. Gutohoza niko kuzotubwira abo barundi abaribo. Ubu twebwe aho tugeze ntituravuga abenshi n'aba bakeya bishwe n'aba abanyamahanga n'aba, kuko mwibwirizwa turafite ico bita enquête, audition, kumviriza imiryango yabuze. Erega bajya barimu bapfa bishwe, abadandaza bishwe, abajandarume bishwe, abasoda bishwe, abapatiri bishwe, barafise imiryango yabo, niyo bazotubwira abaribo. Mu biharuro no mu nyandiko dufise uno munsi zifata kibanza ntituragira aho tuvuga twebwe abahutu, abatutsi, abatwa n'abanyamahanga, naho tuzi ko abo barundi bose iyo mice yose yabuze. Ushaka ko tubivuga ubu nushaka kudutega umwereka tugabure inkono itarasha. Uwo mutego ntuzowugwamwo, kuko twebwe tuzokorera muri Gitega uyu munsi gusa, tuzi ko Burundi bugizwe n'intara 18 ngo duce tuvuga ivyo twatohoje byari byo. Aha ndiko ndishura n'umwe ashaka mbega bizokwitwa ngo iki, mbega ivyo mutora bizokwitwa ngo iki. Erega dufise amagume yashikiye Burundi atandukanye mu myaka itandukanye. Hari byabaye mu 60, hari byabaye mu 70, hari byabaye mu 80, hari byabaye mu 90. Ivyo byose
intandaro yavyo simwe. Nihagera ko dusoma amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu turashaka gusanga bidasa, mugabo iyo ntambwe ntiturayishikako. Karihungu abo bantu bidodomba ubabwira uti ejo hirya y'ejo tugiye kwimukira mu gihugu cose. Uyu munsi tuvuga tuti turiho turakora ku 1972, ariko twabwiye yuko iyo abantu bariko barubaka inzu bagatora amagufa duca dusimbirayo. Mwarayibonye Imarangara, mwarayibonye Imabanda bariko barakora ibarabara, mwarayibonye Imatana Igitando mu minsi heze, mwaratobonye Ikivyuka muri Bubanza aho batoya amagufa mu binogo bariko barubaka inzu ibarabara. Duca tunyarukirayo ayo mabarabara mwamwe batora ibiziga byo 72, ayandi mabarabara nk'irija Ndora Kayanza byabaye 96. Muri Metarusa twasanze ari 72, n'ahandi hatandukanye twagiye. Mu majambo make rero akazi nkaka kazura kerekana ibintu bimaze imyaka 48 biri mu kuzimu nivyoreka gutera ingorane. Ariko tubabwira ikintu kimwe, abo bafise ingorane bumve ko ukuri ariko kuzobohora Abarundi, ko bavuze ubwoko uko kuri kuzobohora Abahutu, Abatutsi, Abatwa n'abanyamahanga babonye ibi bintu. Hari umukomiseri dukorana aratusigurira neza umengo yizi vy'Imana, niho aratubwira ati Abarundi yaba twiyorosha twokumva ko ababuze bakabura abantu ataco bazira, bari bakoye kuronka umwanya nabo wo kuririra ababo. Ntibarize, ntibashinguye, ntibagandaye, ntibagandutse. Twishire mu kibanza cabo nabo bumve ko ari abantu. Iyo umuntu yitavye Imana turamuherekeza, turagorobeza mu muryango, tukagandara. Ubwo ntibona ko guherekeza umuntu bisimbaye gusumba kumva ko bamutaye mu kinogo. Iri jambo ryo kwishira mu kibanza c'uwundi rirahambaye. Mu Gifaransa bavyita empathie, kwishira mu kibanza c'uwundi, kurerura ububabare bw'uwundi. Abandi barahamba, abandi ntibahambye. Nimumva ko badafise ibikomere bisa. Ibyo bikomere ntibisa. Kavabushi, Radio Isanganiro. Severi maze imyaka 6 mugezehe. Kavabushi kwera umwimesha makuru no kubwira ko iminsi yose ashinzwe umugwi hagaca amatora. Hari ibikorwa bigenda ukebuke. Uyu mugwi twasubiriye washinzwe muri Kigarama 2014. Twaciye tugira amatora. Turetse amatora yabaye mu 2015, haciye haba n'igihuhusi muri politike mu by'umutekano. Ubwo murabona amatora, ibihuhusi by'umutekano, ibihuhusi bya politike bivanze, byari gutuma umugwi severe wahoraho ukora neza. Ni wari gukora neza kuko n'uburyo bw'amafaranga abanyamahanga bari batwemereye baciye babuhagarika. Leta ikirondera uburyo bwinshi bwihuta buja mu matora. Noneho ndafise inyinshi itomoye. Umugwi severe turongoye uyu munsi turashaka gukora imyaka 3, 4, 5. So kuvuga ko ibikorwa bizaba biheze. N'imigwi yindi yabaye mu bindi bihugu n'ubu baracatora ibinogo. N'Abayahudi baracatora ababishe binyegeje muri Amerika Latine. Murabikurikira. Umugwi severe bayuhaye imyaka 4 canke 8, niyo bawuhagaritse barasigaza umugwi mutoya ugume ko ico gikorwa bari bashinze umugwi munini severe. Imyaka 6 rero si myinshi, cyane cyane wibutse ko 2015 kwari mu matora hakaza n'ingorane z'umutekano na politike na diplomasi. Twebwe rero turi ku gikorwa
ngira ngo uyu munsi twicaranye twavuga tuti hari ibyo turiko turerekana vyerekana ko hari inzira twafashe izotujana kumviriza abantu ivyo bazi ivyabashikiye ingene babuze n'imyaka baburiyemo imitumba bavuyemo mbega babo barabarimu barabajandarume barabadandaza barabapatiri barabikira ivyo byose n'akazi karekare uzoguhenda ko akazi ka severe koroshe azoba ariko arakubwira amakosa akazi ka severe karekare mu ngingo ya 6 badusaba kurondera ibintu byambaye bingahe bitanu icambere kumenya bishwe ica kabiri kumenya babikoze ica gatatu kumenya bakingiye abandi bariho ica kane kumenya ibinogo batawemwo hariho na bya vyiyumviro vyerekeye kwiyumvira ingene ivyibutso bizokubakwa monument au sauveteur icibutso gihayagiza abakoze ivyiza uwitwa Creny Claude Izuba wavuze imyaka 50 48 abishwe ega ngaho uriko uravuga 48 ntubu bivuze neza harabishwe imbere ya 72 navyo nyene mu bikorwa dushinzwe birimo 69 65 hajya harabishwe turiko turagwanira intayo yo kwikukira harabishwe ku ntwaro y'abazungu ngira nsubiremwo dushinzwe gukorera ku 1885 tukaduga gushika ku 2008 ibyo dukorera ko ni byinshi mugabo byose ntibisa hari ibyo utora n'ingoga kubera ibimenyetso byaho batawe abo bantu bigishobora kuboneka gusumba mugabo nk'ivyo mu biro 1880 biragoye ariko tuzosha duca gusoma ivyabaye n'ivyanditswe urumva ko Creny Claude ibikorwa dukora ku mwaka bakwishyura nciye mu ibwirizwa ku mwaka dutanga icegeranyo dushikiriza inama nshingamateka na ngingo z'amateka kandi ico cegeranyo gishikirizwa izo nzego zose ziri hamwe mu kigobe hanyuma hari ico bise kudoma ku rutoke nakivuze ngira ndabasabe bamenyesha amakuru mutwumve mudutahure niwokorera kuri province imwe yitwa Gitega naho nyene agace gatoya ka Gitega ngucuja kudondagura ibyabaye nyene vyitwa qualification uyikoreye ku province imwe wewe wabajije ico kibazo wocugaruka ukambaza bigenda gute ngugire qualification wakoreye ku ntara imwe bamenyesha makuru kubera tuzinanye ni mu ntego umwereka uwo mutego sindawemera ntiwokorera ku ntara imwe ngucuja muri qualification kuko hariho ukuri kujanye n'izindi ntara utaburatohoza utaburamenya batubwira ko 72 byatanguriye mu ntara z'ubumanuko siko mwese muzi nimudutego umwereka kandi tuguyemo mwoba bambere kudutwenga reka tuje mu ntara nka 5 6 8 10 hariho ukuri tuzokurayo gusigura gusumba iyo dutoye mu gace gatoya k'Igitega ico kintu kiratomoye Antoni wo muri radio Izere mbega ibinogo rusangi bisigura iki inyinshi iratomoye mu migenzo y'ikirundi iyo ubuzwe uwawe ukunda baramugandarira bagategura kumushingura baramwimbira uruhafu mwitongo ry'abafu umuntu umwe aja mu kinogo ciwe uruhafu rwiwe none utayeyo 10 amajana 2 amajana 3 vyitwa ngo iki ni vyitwa guhamba vyitwa guta
kandi muzosubire kwihenda abamenyesha amakuru muvuga ijambo guhamba. Abantu bagiye mu binogo bagatabwa mu binogo ntimuzovuga kuvuga ko ari guhamba, babyita guta abantu mu binogo, kuko uwo wagiye gushingura ni umujana boshe, uwo wagiye gushingura ni umujana wamukuye ikirato yari yambaye, uwo wagiye gushingura uramuririra, uwo wagiye gushingura uramugandarira, n'itangazo rigasohoka ubwira umuryango kugira bazoze kugushigikira. Niho navuze nti bagenzi, muze murishira, tuze turishira mu kibanza c'abatagandaye, c'abataherekeje, c'abatagandutse, c'abatabonye ikiziga. Muzoba mukoze, muzoba muriko murashigikira umugambi wa verite reconciliation, ukuri n'ukunwanisha abarundi, kuko ico kirahambaye. Umunsi twishize mu kibanza c'uwundi yabuze, yaba umuhutu canke umututsi, tuzoba turiko turatera imbere, n'amahoro mu Burundi azoboneka. Ko mutahereye mu bumanuko, ni Antoine ninde ari hehe? Ko mutahereye mu bumanuko, urazi duhera mu bumanuko, wowe uturuka hehe? Ukorera mu Rumonge. Nk'ico kibazo ushobora wakivanye mu bagenzi mugorobezana mu Rumonge, kandi turetse mu bumanuko, ubu twe twicaye muri severe, abantu bose baduhamagara muzozi ni wacu ryari, tubabwira ko turabakomiseri 13 n'abakozi bashika batarenga 10-15. Urumva ko gutera imigere 10 mu mwanya umwe bitoroshe. Ibyo ari byo byose hariho ahantu twarinda guhera. Iyo duhera mu manuko, abo mu Imuyinga bavuga bati mbere ko mutahereye iwacu. Mu ruvubu rwa Muyinga hari ibinogo. Ubu turi ku kivi, bose batubwira muzozi ni wacu ryari. Ubu turi ku kivi, abari muri Etats-Unis, muri Canada, mu Bubiligi batubwira ngo ntari iwacu. Kubera iki? Ibi byose mwerekana ku ma WhatsApp bishika ku isi yose bagenzi. Ahubwo bari hanze babiraba gusumba ari ngaha mu gihugu. Abari hanze babikurikirana gusumba abari ngaha mu gihugu. Mu bumanuko rero umvise ko twatanze isango mu minsi iza iyo tuzobatumye. Ibisigarira by'abahutu mbega iby'abatutsi n'iryari nacishuye. Ubwo mu bisigarira twatoye ku ruvubu, ubwo nta batutsi barimo. Ndabasabye ntimumvugire ico ntaravuga. Perezida arongoye umugwi yamavuga abarundi bishwe. Ubwo ku Nyambeho nta batutsi barimo. Ubwo imutoba nta batutsi barimo. Mugabo wa Mutego namye mvuga mushaka tuvuge ngo abahutu nibo benshi gusumba abatutsi bishwe. Ubwo mwe murabazi ko twenje twashinze gutohoza. Ega hazogera igihe twumviriza imiryango ku mutumba, muri quartier abakiriho bavuge. Twacise mu rwandiko campagne nationale de collecte des données sur les victimes. Ku mutumba, muri quartier dukoresha abakozi babiri, inyuma yabo haje abantu bakuze batandukanye mu bwoko, bashobora kwemanga uyu mwana yari umwigisha, uyu yari umusoda, yari umudandaza, yari umupatiri, yari umubikira. Twacise enquête nationale de collecte des données. Izoba turiko turasaba uburyo muri leta kugira tugikorere mu gihugu cose. Nukuvuga yuko ku mutumba n'uwabuze uwusigaye mu muryango arashaka kuronka umuvugira, kuko babana ku mutumba, kuko babana muri quartier. Amakartier agoye najya y'abantu bimukiramwo ari mashasha gusa. Ico rero muracumva ko twe turakorera ku Barundi, mugabo muri abo Barundi bishwe turatwarimo abahutu, turatwarimo abatutsi, turatwarimo abatwa. Twebwe twongeye ko hari n'abanyamahanga bishwe kubera mu mazi wabo hasa n'umurundi uyu cankuriya. Hari n'uwazira inka tunze. Hanyuma kubera hari amajambo agoye twaciyemo mwemenyesha makuru, murazi ikintu bavuga ngo wakwihenda wo kwihekura. Muracacibuka
hari n'uwazira ingene asa mu maso. Abarundi b'abahutu n'abatutsi n'abatwa barishwe, hari n'abanyamahanga bishwe basana Rupfukaribu canke Birutegusa canke Minani canke Kirimwinzigo. Mwanyumvise ivyo byarabaye. Ngira mperaheze vuga nti hari wabajije ni Antoine nyene, mbega akazi ka Severe ubutumwa bwa Severe mubona bushigikira kunwanisha gute? Ubutumwa bwa Severe bushigikira kunwanisha gute? Ngira nishure mvuze ibintu bitatu. Ubwa mbere, kubahuka kwerekana ukuri no kugabanya kabonge, intimba n'amaganya mu miryango myinshi itigeze imenya ababo aho batawe. Harya uwoheretse igufa n'ahatazi ko ari we avuga ati ndaruhutse, naho ntazi ko rijya gufa ari rya papa, ari rya mwene wacu. Ivyo byarabaye aho tuva ku ruvubu dukurikiranwa n'abantu batubwira base ko bari bafise amenyo y'inzara. Ku ruvubu badukurikira ntajye muratora, ku ruvubu baza ntajye muratora, tuje Mashitsi ntajye muratora. Twaritoye Mashitsi bagenzi, mwararibonye. Uyo muntu aragwa hasi ararira, mugabo kujya kurira bavyita mu kintu mu Gifaransa bavyita se décharger, kuruhurira umutima, amaenyo y'inzahabu. Igikorwa ca mbere rero mwacumvise, ukuri kumenyekanye, kubohora babuze, kurashobora no kubohora abakoze ibibi. Ica kabiri, turondera ukuri, tutarondera guteranya, turondera ukuri kugira Uburundi burimwo abavuka ubu n'abavuka ejo babeho gusumba twebwe twagumye mu maganya no mu bwicanyi. Ni ukuvuga ko ukuri kuza gushigikira inkingi yo kunwanisha Abarundi kubera kwamenyekanye. Nama mvuga nti ubwo kugendera ku binogo rusangi, ugendera ko ucisha ku muduga, ucisha ku ikinga, nivyo bitanga amahoro. Nimuranyishura abamenyesha makuru. Kugendera ku binogo biryamyemwo abishwe ataco bazira, nivyo bitanga amahoro? Oya, sivyo bitanga amahoro. La vérité libère, ukuri kurabohora, et les victimes et les présumés auteurs. Ica gatatu, Severe s'ubutungane s'ubucamanza. Ese ukukuri turiko turatohoza kofasha Abarundi bakoze ibibi ejo bakiyorosha, bakiga gusaba ikigongwe ati twarakoze ibibi, twarakoreshejwe. Ico kigongwe gisaba ababuze. Murabona umunsi habaye uwabuze ahura n'uwamwiciye agasaba ikigongwe, hari ikintu kizohinduka, bizofata umwanya mbwa hari ikintu kizohinduka. Mu majambo atatu rero, ukuri kurabohora, kubohora ababuze, kubohora abakoze ibibi, ahubwo nabivuge neza mu Gifaransa, la vérité libère l'avenir. Kuko uyu munsi turi mu mwijima, aho duhendana ngo byose n'amahoro, aho duhendana byose n'ubumwe, aho duhendana ngo byose n'umutekano. Amahoro ashigikirwa n'ukuri, amahoro ashigikirwa no kubana neza, amahoro ashigikirwa no kubaha agateka na muntu, hanyuma mukumva ko igihugu mwese mugisangiye, uyu n'uyundi muhuye mukavuga muti dusangiye ingobyi imwe yitwa Uburundi.